Panda mbele mjaji wewe. Mbea ntuzinye ngine kubita mu Nitwa Muryango Patience nkaba ndicegera cy'urongo ya Masipiri vice president. Uyu munsi twashoboye guhura na Muzinga kandi nkuko mwabibonye urukino twagenze neza cyane. Masipiri duhagaze neza cyane kuko ubona dutanga urukino rw'uyu munsi tukaba dushoboye kunganya na Muzinga ikaba ari nzobere muri première division. Rero uyu munsi kwa Masipiri twashoboye kunganya ni ibintu by'iteka cyane ku Masipiri. Ndi kubana Didasi yaba ku bantu benshi bazi kuzina rya Chami. Mujije kuronka inota rimwe navuga kuri journée ya mbere yo muri caro ca kabiri ukaronka inota rimwe ku mugwi novuga ko ufise amateka mu gihugu cacu mu gwa Muzinga kubwo mumva mushimishijwe n'aya manota canke hari ico mari kurenza. Ahubwo turashimye cyane kubera ubu ni umwaka wacu wa mbere twinjiye mu cicaro ca kabiri kandi twifashije neza kuri iyi match uno munsi tuko turitegurira turabe ko dushika kure na twebwe muri uwo mwaka. Ukuntu nkunda urukino by'ukuri kuva mvuka mbaho neza uno munsi nakunze umugwi w'Amasipiri kukunda umukinyi w'abakinyi Amasipiri nasanze abantu by'ukuri batanguye match ya mbere nabyakiye neza cyane ko ituma cevuga kino mwose je mvi bubanza neme ndamanuka kuva bubanza numvise nga Amasipiri kuva mvuka se kumva equipe itwa Amasipiri navuga ati ngiye kuraba iyo equipe itwa Amasipiri ndayirabe uno munsi bankuye agashitsi numiwe cyane ari match ya mbere bakinye bagashaberigariza rimwe nta kuyishirwa cyane.